Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije, turanezerewe kongera guhura namwe muri ca kiganiro mukunda natwe dukunda, kiganiro twigiramwo igitabo c'ivyahishuriwe Yohana, ikiganiro twise Go Deep. Twarababwiye ko abandi bakunzi batubwiye ngo twari kucita mu mizi, ariko vyose ni vyiza. Twatoye ako kazina kandi ariko twifuza kwinjira koko mu mizi kugira ngo twumve koko ni ibihe Yohana yahishuriwe, ni ubuhe butumwa Yesu yahaye Yohana kubw'amashengero ya kijya gihe no kubw'ubu. Turi kumwe na Aime Kazimire Harerimana, niwe mutumire n'ubu dufise. Mwaramutse Aime. Mwaramutse cyane. Muramahoro. Turamahoro, turashima Imana. Kandi muranaberewe. Murakoze cyane. Ibintu by'umwaka mushasha ni vyiza. Umwaka mushasha twawutanguye neza, ko twawutanguye dusa amagara meza kandi dushima Imana. Mukomereze muri ayo mavuta nyene. Murakoze cyane. Kaze ni episode y'icenda tugomba twinjiremwo. Nyuma yaho twabonye episode y'umunani yavuga ivy'ikete ryandikiwe ishengero ry'Iperugamo. Ubu naho sinzi nirihe shengero dushikiriye. Ubu tugomba kuraba ishengero rikurikira, ni ishengero rya Tuatira. Tusenga Imana hanyuma tubone kwinjira. Mana turagushimiye ingene uri umwizigirwa, ushishikara kubana natwe kandi ukagenda udufata ukuboko. N'ubu ugumane natwe, uhezagire abantu bose bumva amajambo muri kino gitabo, uhezagire n'abantu bose basoma amajambo yanditswe muri iki gitabo, kuko niko ijambo ryawe rivuga. Kandi udufata ukuboko mu ntango z'ubu mwaka, tuze tuwurangize tukiri kumwe nawe kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Murakoze. Nk'uko mwamaze kubivuga, ikiganiro ni Go Deep, ni mu mizi. Niyo mpamvu dusigura umurongo ku murongo. Twagiye mu mizi, twafashe umwanya ukwiye kugira ngo umuntu wese ashobore gutahukirwa n'amajambo y'Imana ari muri kino gitabo. Ubuheruka twabonye ku ishengero rya Perugamo, turabona ico Yesu yagomba kuri iri shengero. Kandi mu mpera twarabonye ico Yesu azoha umuntu wese yihanganye, umuntu wese yanesheje, ko azomuha izina risha, ata muntu arizi, ata muntu ashobora kurimenya kiretse uzorihabwa. Ni isezerano ryiza cyane ku muntu wese yihangana n'uno munsi, akihanganira ibimugerageza, nawe azoronka iri zina risha. Tugomba rero tubandanye n'icete cyandikiwe ishengero rya Tuatira. Nk'uko n'ayandi shengero yose afite intangamarara, iri shengero ry'Ituatira, iki cete kw'iri shengero cyerekana ishengero uko ryari mu gihe cyo kuva mu mwaka w'800 gushika mu mwaka w'1500. Iki gihe abashakashatsi cyangwa abahinga b'ivyanditswe vyera bavuga yuko ari gihe c'umwiza, ni gihe cyo hagati mu mwiza, mu mwijima, hamwe bita muri Munturinde. Tuatira ni gisagara kiri ku kilometero 30 ahaja mu manuko bushira ubuseruko bwa Perugamo. Umukristo wa mbere w'intumwa Paulo yahindukiriye Imana yitwa Lydia, yavukiye muri iki gisagara c'Ituatira, nk'uko tubibona mu vyakozwe n'intumwa 16 n'umurongo wa 14. Ishengero muri iki kiringo ryari ryarafatanye na leta, rica rihinduka igisata ca politike n'imibano n'ic'ubutunzi. Ishengero niryo ryahindutse igisata gikomeye mu isi, kandi uko vyabonetse ubushobozi bwararyanduje kugeza aho abahinga bise iki gihe cyo hagati y'umwaka w'900 gushika mu mwaka w'1000 bacise inganji y'ubusambanyi. Abapapa benshi b'i Roma bari banduye. Hari ikintu bita indurugesiya, ico bita ugutenzurirwa ibihano bitegwa n'icaha cakozwe, vyarahariwe bigizwe n'umupapa. Ishengero ryamenyesha abantu ko ari ryo jwi ry'Imana
kandi ko atanumwe ashobora kurivuguruza ico rishinze. Abagerageza kurivuguruza baca bahanwa bababajwe ku mubiri hakurikijwe itegeko ryashizweho na papa rishingiye ku bucamanza. Yari yarashizeho rero mu ishengero katolika ry'Iroma ryari ritegekanije kudoma ko urutoke no guhana abazana izindi nyigisho zinyuranye n'ivyo bari barashinze. Tugende rero ku murongo wa 18 utangurana n'iki gitabo. Havuga ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero gituatira. Abariko badukurikirana ni umurongo wa 18 w'igice ca kabiri mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero gituatira. Utumwana w'Imana ufise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro. Ibirenge vyiwe bisa n'umuringa w'umwakaka. Aravuga ibi. Twibuke ko inyonga z'umuriro, ibirenge bisa n'umuringa w'umwakaka twabibonye mu gice ca mbere. Igihe Yesu yereka Yohana akamubona atameze nk'uko yamuheruka ca gihe yari ku musaraba. Aha rero Tuatira, iri jambo rigizwe na ryo nyene n'ibice bibiri. Igice ca mbere gisobanura ikimazi canke ishikanwa. Ikindi gice gisobanura ikiriko kiraba. Bityo iri jambo Tuatira risobanura ngo ikimazi kibandanya. Umwana w'Imana Yesu bwiwe yiyerekanye ko ari umwana w'Imana, kuko muri iri shengero harimwo umugore yiyemeza ko ari we ari ijwi ry'Imana. Turaza kumubona. Inyonga zisa n'imbeya z'umuriro. Mu kunyengetera Yesu arabonera mu mutima ibiri imbere mu muntu uwo ari we wese, kubera inyonga ziwe ziratobora zikinjira mu mutima, zikinjira mu ngingo, zikabona ivyifuzo ivyo umuntu yumvira n'ivyo akora vyose. Yesu ntashobora kunyegezwa. Umurongo wa 19 uvuga ngo ndazi ibikorwa vyawe n'urukundo rwawe n'ukwizera. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo ivyo ukorera abandi, ariko muri Bibiliya handitse ngo ningene ushitsa ibango ryawe n'ukwihangana kwawe, kandi kubikorwa vyawe vyo hanyuma biruta ivya mbere kuba vyinshi. Ndazi Yesu nubu arazi vyose vyerekeye ivy'ishengero, kandi yararishimagije mu buryo bwo kurivugako. Ibikorwa nubu ishengero gituatira ni ishengero rikora cyane. Urukundo, ishengero gituatira ryari ishengero rikora ibikorwa vy'urukundo, ryagirira impuhwe abandi, vyatumye Yesu arishima. N'ukwizera, ishengero gituatira ryari ishengero rifise ubwizigirwa. Ukwihangana nako ni ishengero ryari ishengero ryari ishengero ryidananiriza, nukuvuga ryihangana, nukuvuga ryari ishengero ritapfa kuruha naho ryo bari riri munsi y'umutwaro uremereye. Vyo hanyuma biruta ivya mbere kuba vyinshi. Ibintu rero bihambaye iri shengero ryagumamwo vyari bikorwa, ryarakora rikarushiriza gukora uko ryari risanzwe rikora. Umurongo wa 20, ariko mfise ico nkugayako, yuko ukundira ujya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane bajye ivyaterekerejwe ibigirwamana. Ukundira iri jambo rishaka kuvuga kwemerera, ukarekurira abantu. Ujya mugore mu Kigiriki ni guna. Guna risobanurwa ngo umukenyezi. Yezebeli iri zina ni kimwe n'irya Anyasi
kandi risobanurwa ngo atemerewe kurongorwa canke kurongora. Nta wuzi neza uyu mugore uwo ari we, kuko abantu bavuga byinshi kuri uwo mugore, ariko hamwe birashoboka ko bamwe bavuga ko yoba yari wa mugore twabona yatangura gukizwa yitwa Lydia. Turaza kubisigura. Mu gitabo c'ivyakozwe n'umwa 16 n'umurongo wa 14 hariho umugore yitwa Lydia, kandi akazi ko umugore yacuruza impuzu z'ubuyonga yava mu ishengero ry'Ituatira, kandi yari yakijijwe ubwa mbere cagihe Paulo yavuga ubutumwa. Yari yakijijwe ku butumwa yabwiwe na Paulo. Iki gihe yari isi yarimwo ubucuruzi cane bw'impuzu z'ubuyonga. Iki gisagara bagicururizamwo impuzu nyinshi z'ubuyonga n'izindi mwenizo bakoresha mu gihe c'urupfu. Hateguwe rero umunsi w'ihiganwa w'ubucuruzi muri iki gisagara kugira ngo acuruze impuzu. Ukugira ucuruze impuzu zawe wategerezwa kuba urugingo rumwe mu nteguro z'uwo munsi w'ihiganwa. Nukuvuga uwo mugwi wateguye iri higanwa wategerezwa kwemera ivyo bemera, wategerezwa kuba uko bari, wategerezwa gukora ivyo bakora. Kandi Lydia naho yaramaze kwakira ubutumwa bwiza, naho yaramaze kwakira Yesu, yaramaze gukizwa, nticamubuza ko aba bantu bateguye ibi naho batari abantu b'Imana yifadikanya nabo. Rero ihiganwa bakora yari integuro y'abapagani. Bugurura uwo munsi mu gufungura amacupa y'imivinyu aboreza cyane, bakamijagira kuri izo mpuzu zacuruzwa, bakanariraho inyama zaterekerejwe ibigirwamana. Bamwe bavuga rero ko Lydia kugira ngo acuruze impuzu ziwe nawe yamaja muri iryo rushanwa, kandi ivyo bakora abapagani nawe akabikurikiza. Mu gukora ivyo rero Lydia yaciye yanduza ubukristo. Birumvikana ko nuno munsi iyo abantu bakijijwe, iyo abantu bakiriye Yesu, mugabo bakifatanya n'abapagani mu gukora ivyo abapagani bakora, bakagendera mu nzira abantu batarakira Yesu bagenderamwo, biraboneka neza ko baca bagenda batukisha Imana, bagenda batukisha ubukristo, kubera abantu baca bavuga ati labana banaka twari tuzi ko bakijijwe, mugabo baracakora ivyaha, baracara aba escrow, baracara ababeshi, baracakora ivy'Imana yanka, bigatuma ishengero ry'Imana ritukwa. Nta ubizi rero kuko ibi vyoba ari ukuri koko, kubera ko ari insiguro z'abantu batandukanye. Bamwe baravuga ivyo Lydia, ariko abandi baravuga n'ibindi. Nico gituma ubushakashatsi ntibuhera, burabandanya. Ubwa kabiri havugwa ko uyu Yezebeli yoba yari umugore w'umuvugishwa, avuga ko atangaza amajambo abwiwe n'Imana ziwe, mugabo atari Imana yo mwijuru yamubwiye. Niki nyene naco nyene nta wuzi ko ari ukuri, kuko ubushakashatsi bw'iki ntibuhera ngo badomeko ko ari ukuri ari uwo. Mu vyanditswe vya kera vyo mw'isezerano risha, ingereka satunga bita sow mu Kigiriki iyo yakoreshwa imbere y'ijambo guna bisigura umugore, vyatuma bica bivugwa ngo umugore wawe. Bamwe mu bashakashatsi rero bavuga ko kubw'ivyo Yezebeli yoba yari umugore w'umupastori yafata ubutegetsi kuruta pastori w'ishengero. Bavuga ko yoba hari umupastori mw'ishengero akaba yarafise umugore yafata ijambo kurusha uwo mupastori yararongoye iryo shengero.
iki rero kiboneka ko ari cy'abantu baba bemera cyane ko coba ari ukuri gusumba. Ariko kandi nta ushobora kudoma ko neza uyu Yezebeli uwo ari we. Yohana yerekana uwo mugore ko ari Yezebeli muri iri jambo uko yandikiye iri shengero. Hariho Yezebeli w'intege nke tubona mu isezerano rya kera. Yari umukobwa w'uwitwa Etibayali, akaba umugore wa Ahabu umwami w'Abisirayeli. Ubisomye mu gitabo ca mbere c'abami igice ca 21. Uyu Yezebeli w'Ituatira yakoze nk'ivyo Yezebeli wo mu isezerano rya kera yakoze. Yakurikiye ubupagani akoresheje ugusenga Imana. Ibuka rero no muri iki gihe ca kahise ishengero ryakurikiye isi rica ryinjira mu ntege nke zo gusenga ibigirwamana. Yiyita uvugishwa n'Imana. Hano ikirabwa cyane no gutanga ikimazi. Abantu bigishijwe ko bari bemerewe gukora ivyaha hanyuma bagaca batanga ibimazi, ariko Imana ibabwira ko ivyo bimazi vyari ivyo batangira ubusa. Kubera muri iki gihe abantu bakora ivyaha mu ishengero batanga ibimazi, batanga inzahabu, babaca impongano, kandi bakababwira yuko umuntu atanze impongano ahariwe. No havuye rijya jambo bita indulgence canke indulgence mu rurimi rw'igifaransa. Abantu ro bakora ivyaha bakicunguza ivyo bintu, kandi n'ubu hariho amashengero ivyo bintu bigikogwa. Umuntu bakavuga ngo bamuciye impongano, ariko amaraso ya Yesu niyatwoza ivyaha. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana. Ntiyakunda kwihana ngo areke ubushakanyi bwiwe. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana. Yarahawe rero uburyo bwo kwihana, ariko ntiyabikunda. Imana nishaka ko hagira umuntu n'umwe ahona, ariko ishaka ko bose bihana. Niko icete ca 2 Petero yandikiye ishengero umurongo wa 3 n'umurongo w'9 kivuga. Ariko niba tutihanye Imana izoducira urubanza, kandi umuntu wese azohagarara imbere y'urubanza rw'Imana uko yoba ari kose, uko yoba ngana kose. Nta numwe Imana izotinya gucira urubanza. Ndamutsinda ku buriri, ndarungika abasambana nawe, ndabarungikira abasambana nawe amarushwa menshi nibatihana ibikorwa vyiwe. Ndamutsinda ku buriri. Iki ciyumviro cyo kumugirira nabi ari mu buriri. Uburiri mu Kigiriki babwita klein, kandi iri jambo risobanura uburiri bwo kubabarizwamwo canke uburiri bugwaye. Anezerererwa uburiri asambaniramwo. Imana ikavuga iti ngiye kumushira mu buriri bugwaye, ndamugirire nabi, ndamubabarize muri ubwo buriri bugwaye. Ndarungika abasambana nawe, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi. Ibi si ibyago bitegekanijwe kuba inyuma y'inyakugwa gishengero, ariko n'igihe c'umubabaro c'ubunyene. Ishengero ryo muri iki gihe ntigihanye, kandi niko vyagenze. Ivy'Imana yarivuze ko vyarishikiye ukunyene, kuko base kumvira ico Imana yabagombako. Barabandanije bakora ivyaha, hanyuma Imana ntiyabihanganiye. Ikiza c'indwara kirekuwe n'Imana carateye uburayi, bituma amamiliyoni y'abantu apfa. Ubwongereza n'Ubufaransa vyinjiye mu ntambara yamaze imyaka amajana. Mu kwezi kwa Myandagaro igenekerezo rya 24 mu mwaka w'1572, abantu barenga ibihumbi 10 barishwe mw'ijoro rimwe. Iryo joro baciye bagise itikizwa ry'Bartolomeyo Mweranda. Ntawo kwibaza umubabaro washikiye abo bantu uko wangana. Muri ico gihe Imana yarahanye
abantu gushikaho bita ico gihe igihe c'umwiza w'icuraburindi. Kubera rero abantu kutumvira Imana, hari igihe Imana igenda ibarekurirako ivyago bikabashikako kugeza abantu bamenye ko bavuye ku Mana bakahindukirirako. Kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu, kandi amashengero yose azomenya ko ari jewe sesa mu mishaha no mu mitima, kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ivyo mwakoze. Kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu. Mu yandi majambo, Imana ivuga ko izoherengeteza abana biwe ikoresheje urupfu. Abo bose arabiwe canke bakomoka kuri we, abakurikira inyigisho ziwe bakagendera mu nzira ziwe, abo bose Imana ivuga ko izobahonya. Nubu abantu bakora ivy'Imana itagomba, bakagendera mu nzira mbi, bakagendera mu vyaha vy'ubuyobe, Imana ntishobora kubihanganira. Yamigenda ibarandura umwe ikagenda ibaherengeteza mw'isi. Kandi amashengero yose azomenya. Imana ronga ivuga ko izobikora uko kugira ngo bibere ishengero igishinga ntaye c'ubutungane n'urubanza vy'Imana. Ubu buzo buryo bwo kwerekana ukwera kw'Imana hagati mu bantu bayo. Yuko ari jewe sesa aha mu mitima. Ijambo ryakoreshejwe mu Kigiriki bavuze ngo ko ari jewe sesa mu mafyigo no mu mishaha no mu mitima. Amafyigo mu Kigiriki ni nephrus, kandi amafyigo ni yarimwo icicaro c'ibigumbagumba. Ijambo umutima mu Kigiriki ni cardias, kandi vyari bizwi ko mu mutima naho ari hari icicaro c'ivyiyumviro canke ubwenge. Nukuvuga rero Imana ibi vyose yarizi ko isesa igashika mu vyiyumviro, ishika mu vy'ubwenge, ishika no mu vy'ibigumbagumba. Kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ivyo mwakoze. Twese rero uko turi, na jewe na wewe n'umuntu wese ariko aratwumviriza n'utatwumviriza, twese tuzociga urubanza, kandi umwe wese azoshumbushwa harabwe ibikorwa vyiwe, kubera ko Imana ntirenganye. Imana yacu nishimwe. Ivyo rero umuntu akora vyose Imana izo bimuhembera. Umurongo wa 24 uvuga ngo ariko mweho abasigaye mu bituwatira, abadafise nyigisho mwese, batamenye ivyo babandi biti vy'ibwina vya Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu. Ariko mweho abasigaye mu bituwatira, aba bavugwa ngaha ni ishengero ry'ukuri ryakurikiye ukuri, rititayeho inyigisho za Yezebeli. Ibihe byose Imana ifitiye amasigarira mu bayikurikiye vy'ukuri, ibafitiye inshumbusho, irabafitiye impera. Abantu bihanganiye umusaraba, abantu bihanganiye agakiza, bakihanganira ukugororoka, Imana irabafitiye iganuke. Ivy'ibwina vya Satani, Yezebeli rero yiyemeza kwazi ivy'ibwina vy'Imana, ariko Imana yoyo ivyita ivy'ibwina vya Satani. Mwame mwiyubara. Mwene abo bantu bavuga ngo ndafise ikintu gishasha atawundi numwe afise. Murahura bavuga ati ndagufitiye ikintu gishasha, hari ikintu gishasha ndagufitiye, ariko nta kintu gishasha kiriho musi y'izuba. Niko Salomo yavuze mu Musiguzi 1:9. Amasezerano yose y'Imana iduha yarayashize mu ijambo ry'Imana Bibiliya. Yaravuze ngo niwaca mu mazi inzuzi ntizizokurenga, niwaca mu muriro umuriro ntuzoguturira,
nzoba ndi kumwe nawe. Imana yacu nishimwe. Rero ndahanura umuntu wese yoba ari mu bibazo canke ariko arageragezwa, yibuke isezerano ry'Imana rivuga ngo niwaca mu nzuzi ntizizokurengera kuko nzoba ndi kumwe nawe. Niwaca mu muriro imbeya ntizizoguturira kuko nzoba ndi kumwe nawe. Mbere ngahari isezerano, Imana isezerano ivuga ngo niyo ivyo bintu vyaba vyinshi bije kukugerageza, niyo vyaza bigomba kurengera ukwizera kwawe, imipfunda ikagomba kukurengera, Imana ivuga ngo nzogucira icanzo, nzogutabara. Imana yacu nishimwe. Rero umuntu yoba ari mu bibazo yirinde abantu baza kuriwe bamubwira ngo ndagufitiye bishasha. Nta bishasha biriho, ariko igishasha gikuru nuko Yesu avuga ngo ndi kumwe nawe. Muri ivyo bintu rero urimwo, ahantu uri kuraca, Yesu nihari ari kumwe nawe kugira ngo agutabare. Yesu nashimwe. Nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu. Imana rero ivuga Imana ivuga iti abo bose bageragejwe n'abo ariko barageragezwa bihagije muba muri mukuri, mwihangane naho mwoba muri mu bibazo, naho mwoba muri mu ntambara, ishaka kugaragaza ishimwe igira abo bose bayikurikira mukuri, kugira ngo nimwarengana ivyo bibazo, nimwarengana mu mageragezwa, muze muhagarare mushima Imana, muvuge muti uhoraho Imana yacu n'umutabazi. Umurongo wa 26 uvuga ngo unesha akitondera ibikorwa vyanje agashitsa kwiherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Haleluya. Nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Indoto y'ishengero ryo muri iki gihe nuko ryari rikwiye kuba igisata gikomeye gikwiriye kuganza isi. Hano Yesu avuga ati ubwo bubasha nzobuha ishengero ry'ukuri, atari ishengero ry'isi, atari ishengero rya leta. Birashoboka ko hano Yesu ariko avuga cagi hazoza gushiraho ubwami bwiwe no kuganza isi afadikanije n'ishengero ry'ukuri. Azoca dububasha bwo kuganza isi. Umurongo wa 27 uvuga ngo azoragiza inkoni y'icuma nkuko bamenagura inzavya zibumba, nkuko nanje nahawe na data. Azoyaragiza inkoni y'icuma. Aya majambo yafashwe akuwe muri Zaburi igice ca 2 umurongo w'8 kugeza ku murongo w'9, kandi yerekeye inganji y'intava ya Yesu Kristo aho azoganza isi muri ca gihe c'imyaka 1000. Umurongo wa 28 uvuga ngo kandi nzomuha ikinyenyeri co mu gituruturu. Ikinyenyeri co mu gaturuturu n'amasezerano y'unesha. Umuntu wese anesha afise aya masezerano. Nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu. Niri jambo rivuga Yesu Kristo, nkuko turibona mu vyashuro Yohana 22 n'umurongo wa 16. Inyenyeri yo mu gaturuturu ni inyenyeri yatsa umuco mu gihe hari umwiza. Hano rero bishoboka ko ariko haravugwa ibijanye no kugaruka kwa kabiri kwa Kristo mu gihe cy'umwiza. Yesu azoza, kandi umuntu wese yihanganye Yesu azomuha kuba nk'inyenyeri yo mu gaturuturu yaka mu mwiza. Umurongo wa 29 Yesu riravuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mwema bwira amashengero. Ico mwema bwira amashengero, ubutumwa kwishengero gituatira nuko abo bose baguma muri Kristo vy'ukuri bazoganzanya nawe. Imana ishimwe. N'ubu munsi abantu bose baguma muri Kristo Yesu azobaha kuganzanya nawe muri ya myaka 1000 azoba aganje isi yose. Ningaha turangirije amajambo y'Imana
yo kuri uwo munsi ariko iri sezerano ni iryanje iri sezerano ni iryawe ukwiye kunesha nanje nkwiye kunesha kugira ngo ubu butumwa Yesu yahaye ishengero gituatira natwe tuze tuganzanye nawe tuze dutwarana na Yesu tuze tuganze ku ngoma y'imyaka 1000 abumvise amajambo y'Imana Imana ibahezagire. Amen. Bakunzi ba Nema Gospel TV turabashimiye ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye hano dushimye kandi ko mukomeje kubana natwe buri gihe ariko gato mu kurangiza ikiganiro tubibutse ko abifuza kudushigikira muravye munsi aho dushira amatangazo canke ibimenyeshwa canke se aho dushira amanimero y'abifuza kuduhamagara umuntu afise ico yokora kuko igikorwa kiragutse turakeneye uburyo turakeneye ibikoresho ni byinshi uw'Imana izokora ku mutima ntazoreke kutwandikira kwizo nimero ziraho munsi tuzomwishura tumubwira ingene yo bigenza ariko kandi n'ufise ikibazo izo nimero arazicaka kabaza canka kabariza muri commentaire ikindi nuwogira intererano yindi nahone izo nimero zirakora canka gacisha no muri commentaire umwami Imana nabahezagire.